arafise aho yavuye kandi arafise n'igico yaje gukora. Iri jambo ntiwaryumvise. Umuntu wese ari hano arafise aho yavuye kandi arafise n'ikintu yaje kugira gukora. Hari ikintu yaje gukora. Ntabwo umuntu yapfuye kuza akiturumbuka mu isi. Nimba Imana yagusize mu isi hari icyatumye kuza, aco yakuzaniye. Hari ico yakuzaniye. Kirahari. Kirahari. Abantu bose muri hano nimba Imana yarabagiriye neza mukaza mu iyi si mwaje kuri misiyo y'Imana. Kandi umuntu wese ni ngombwa ngo agwane intambara kugira ashitse misiyo yatumwe n'Imana kandi ayisohoze neza, ashikane neza. Hallelujah. Toka iza kubandanya wako gari tuendelea kuhubiriwa chona bonda kikekeranye hapo tena mashaka rori zitapakuwa rori zitapakuli. Dusome ijambo ry'Imana, tusome neno la Mungu mwitanguriro katika Mwanzo igice cya mbere sura ya kwanza umurongo waho wa 28 mstari wa 28. Uhabonye ahadusomera yule ameona atusomeye. Mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira itehe ndabahaye ivyatsi byose bya wahejeje gusoma dukomere amashi. Umwami Yesu ashimwe. Ijambo mfise Neno linalo nuko Imana ni kwa kuwa Mungu ifise umugambi. iko na mpango. Umugambi w'Imana Mpango wa Mungu kwa mwanadamu. hari umugambi Imana ifitiye. Pana mpango Mungu anao kwa Hari mwanadamu. umugambi Pana mpango Imana ifitiye Mungu anao abana b'abantu. wana wa damu. Sinzi ko mwavyumvise. Sijui kama umesikia. Hallelujah. Hallelujah. Hari umugambi Pana mpango Imana Mungu ifitiye anao umuntu. kwa mwanadamu. Mwavyumvise. Haujaelewa? Hari umugambi Pana mpango Imana igihe yare Mungu akitumba yasizeho umugambi aliweka mpango. nta kintu na Hakuna kitu chochote yakoze atenda ata mugambi isipokuwa iko na mpango. hari umugambi Pana mpango anao. hari umugambi ifitiye Pana Mungu ana mpango wa mwanadamu. kandi umugambi ifitiye Mpango anao kwa mwanadamu. umugambi mwiza Mpango irarema alikaumba abantu babiri watu ikirabarema kikaumba yaje kubarema alipokumeza icyambere kwanza wikigira akafanya ita sa cyambere bariki Bwana asifiwe. haleluya birashoboka yuko Satani Yakashtani afise anao ibyo agomba gukora kufanya ariko Imana lakini Mungu ifise umugambi anampa ku muntu kwa mtambo wo guheza wabariki. yaremye abantu Aliumba watu itabategurira asipokuandaa umuriro kuangalia moto. yaremye abantu Aliumba watu itabategurira asipokuangalia ibyago matatizo. yaremye abantu Aliumba watu itabategurira asipokuangalia amarira machozi. yaremye abantu Aliumba watu itabategurira abagorwa ariko mu mugambi lakini w'Imana kwa mpango wa Mungu umugambi wa mpango wa kwanza yaremye umuntu aliumba mtu kirema isi akaumba dunia. intumbero yawe Lengo la kwanza yari yashize hejuru aliweka chuma Ugambere yamuremye mu ishusho aliumba kwa sura umwanya muto na muda mchache kubera intaye yabaye ndende ushuhuda mkamili acha jamare bagwa n'amarushwa nawe yari yamutewe Imana we umugambi w'Imana kwa kugira ngo umuntu azotegeke. Haleluya. Niwo wari umugambi w'Imana. Mu yandi majambo mwese murabo kuganza, mwese murabo gutegeka, mwese murabo kuganza kandi n'ubu muraganza. Mana nishima. Hari abaganza mu kazi, hari abaganza mu muryango, hari abakuru mu muryango, hari abakabiri mu muryango, hari abaganza, hari baganza n'abana batanu abari mu abaganza mukuru wabo n'uwa kabiri abaganza w'inyuma yiwe. Imana yadusizeho turabo kuganza. Imana ishimwe. Icyambere kwari kuganza, ikigira kabiri kwari kugira ngo abantu bagwire. Mwasomye neza irababwira ubwa mbere ngo irabahezagira, ubwa kabiri ibabwira ngo
abantu bagire gute barondoke bagwire. Nukuvuga ngo niba wabona utari kuragwira hariyo akandi kantu kinyegejemo katari umugambi w'iki. Kandi ako niko tugiye gusohora uyu munsi. Ntabwo twemera ko kantu katari mu mugambi w'Imana kahaguma mu izina rya Yesu. Nafashijwe n'ukuri kose. Uyu munsi turasohora akantu kisize mu bintu katari kavyemerewe. Nawe woba warakoresheje imigambi yo kugira ntugwire, hariyo akantu kari muri wewe katameze neza kakadayimoni. Ako karasohoka biciye mu ijambo ry'Imana. Kuko ntushobora guhagarika umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni ukugira ngo tugwire kandi turondoke mu izina rya Yesu. Turagwira turagwira. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana nta muntu umwe wenyene Imana yasizeho ngo aguma ari umwe wenyene. Mu mugambi w'Imana nuko abantu baba babiri. Usomye ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo yaremye anyane mwitangure ngo yaremye abantu bari uburyo bubiri ngo ikirabahezagira. Haleluya. Irababwira ngo nimugwire urondoke. Haleluya. Kuzura ni ngombwa ko ibintu byacu biba byuzuye neza. Apana kuronka ibintu bicuzuye, ibintu by'igice ntibishoboka. Umugambi w'Imana, hari umuntu agomba kuguma mu mugambi w'Imana cyangwa agomba kuva mu mugambi w'Imana. Hari abana, hari babandi badahezagirwa, hari babandi bitagwira, hari babandi bafise ibintu bituzuye. Ariko umugambi w'Imana usomye neza ico gice cyose cya mbere, urabona ingene iraremye ibintu byose byo mw'isi, icishika ku muntu, iravuga ngo ubusitseho ko abantu bategerezwa kugira gute kugwira. Shetani abonye Imana itanze isezerano ryo kugwira, ugeze aho nyene mu gice cya gatatu aca Shetani acaraza ngo ntibishoboka. Abantu bahawe kugwira, bahawe gutera imbere, bahawe guhezagirwa, mbere bahawe no kuganza. Shetani ati ntibishoboka, ngomba nkora ikintu cyose cyotuma abantu batagwira. Bikunda byoroha, Shetani aratsindwa mu izina rya Yesu. Ayo magwara asa yawe nayo Satani yazanye kugira ngo umuntu ntagwire. Yesu adufashe cyane. Ubugumba sugi wawe, kutabona urugo sivyi wawe, oya ni ibintu Shetani yaje kunyegezamo. Ariko umugambi w'Imana ni ukugira ngo abantu bagwire mu izina. Inzoka iraza irakoresha amanyanga yariyo yose, yambura ubutunzi Adamu na Eva, yambura umuhezagira bari barawuhawe, yambura ubukuganza, yambura ubutegetsi, yambura ubwiza bw'Imana, irabambura ikuraho n'imigenderanire. Ku mugoroba Imana yarazi ikavugana na Adamu na Eva, ariko bamaze gukora icyaha baca bava mu kibanza bahora baganiriramo, baca baja ahandi hantu bari bambaye ubwiza bw'Imana, baca baboneka bari gusa. Igihe cyose uzokora icyaha uzoba uvuye mu mugambi w'Imana. Igihe cyose uzokora icyaha uzoba utandukanijwe n'Imana. Igihe cyose uzokora icyaha uzoba winjiye mu muvumo. Yesu adufashe cyane. Cyo ni ikintu kibi cyane icyaha. Namwe soma amajambo yanjyoheye cyane. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo haguruka, ndaguhagurukije, genda urongore Abisirayeli. Wari umugambi w'Imana. Iramuha kuganza, iramuha n'ubushobozi bwo guhaguruka mu Bisirayeli ngo barongore. Ariko Farawo aca yinjirwamo n'abadayimoni kugira ngo imisi yose umenye ngo mu butwari wahawe cyangwa mu kuganza wahawe Shetani azoza aciye mu mpamvu zitandukanye. Ubutwari ahawe kwitwa abana b'Imana, nicyo gituma Satani yaba tugomba kudukura kuva kwitwa mw'iryo jambo. Ariko humura, Yesu yaranesheje byose. Imana nishimwe cyane. Mose arahura n'intambara nyinshi, ariko yari mu mugambi w'Imana.
aguma agwana kugira ngo agume mu mugambi mu buzima bwawe bw'umugwana kugira ngo ugume mu mugambi w'Imana. Haleluya haleluya. Nagomba nakubwire ntiwemere kuko hari ikintu kigukura mu mugambi w'Imana kumugwana kume mu mugambi w'Imana. Bakwega abadayimoni mugabo mugatoya guma mu mugambi w'Imana. Satana aza ateza ingwara nafashe tujya mwene data naho abandi baza tica tukujana ahantu yavuga toya reka ngume mu mugambi w'Imana. Iyo yiyenda akaja mu bapfumu yaratandukanye no gukira ahubwo kijya gihe byaca bisara yacapfa kandi yabananiwe ariko kubera yaguma agwana yanka umugambi w'abadayimoni n'umugambi wa shetani Imana iraraba ati nukuri nzoguha n'agakiza birazunguruka none yisanze mu mugambi w'Imana. Gerageza ugwane ugume mu mugambi w'Imana. Kimana uracumva neza. Imana nishimwe. Reka turi mwisi birinda ngo mbega umuntu ari mwisi ntiyaba mu ntambara. Haleluya. Ariko gerageza ugume mu mugambi w'Imana. Hari umugambi w'Imana. Igihe Imana yari mu muntu yari yamufitiye yari yamuteguriye umugambi w'Imana. Ubugombe bwa sinuko kuguma hano mwisi. Imana ni nziza kweli ariko uzi ko Imana tugiriye neza uzi kuba numenga wowe ntacyo ushoboye ariko mu mugambi w'Imana Imana gutegura ibintu bikomeye cyane. Uzi ko wowe numenga uri umuntu muto cyane ari mu mugambi w'Imana ingorane nuko abantu bataguma mu mugambi w'Imana. Guma mu mugambi w'Imana urabigene bizogenda. Haleluya. Uzogenda amahanga kuko mu mugambi w'Imana birimo. Haleluya. Mu mugambi w'Imana reka turabe dusomere hariya muri Yeremiya. Arafise aho yavuye kandi arafise n'igico yaje gukora. Iri jambo ntiwaryumvise. Umuntu wese ari hano arafise aho yavuye kandi arafise n'ikintu yaje kugirana gukora. Hari ikintu yaje gukora. Ntabwo umuntu yapfuye kuza akiturumbuka mu isi. Nimba Imana yagusize mu isi hari icyatumye kuza hari icyo yakuzaniye kirahari. Abantu bose muri hano nimba Imana yarabagiriye neza mukaza mu iyi si mwaje kuri misiyo y'Imana. Kandi umuntu wese ni ngombwa ngo agwane intambara kugira ashitse misiyo yatumwe n'Imana kandi ayisohoze neza ashikane neza. Haleluya. Yeremiya 1:5 umwaka ugira 13 cyane Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma kandi byongera kuza no ku ngoma ya Yoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda bushitsa no ku iherezo y'umwaka ugira 11 Zedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma. Bishitsa n'igihe abi Yerusalemu bashanywe kwinyagana mu kwezi kwa gatanu. Kane nuko ijambo ry'Uhoraho riza ko riti narakubumbira mu nda nari nakoze. Ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya. Yego. Ati narakubumbira mu nda ataranaremwe Yeremiya Uhoraho. Haleluya. Yaramuzi. Uhoraho yaramuzi. Si Yeremiya wenyine na wewe utarabumbwa Uhoraho yarakuzi. Yarazi izina ryawe, yarazi ingene uzoba witwa, yarazi ingene uzoba ureha, yarazi ingene uzoba ungana, yarazi aho uzoba, yarazi ibyawe byose. Humura reka guteza ubwoba, gutega ubwoba n'ibyo uri kuracamwo kandi Uhoraho yakumenye utaranabaho. Imana nishimwe. Amina. Ndafashe kurandanya wumve. Kandi ntarava muri yo yari yarandobanuye. Ntarava no mu nda. Yego. Aya majambo ntiwayumvise neza. Ubwa mbere utararemwa yo yarikuze. Icyakabiri utarava no mu nda yari yarakurobanuwe yakurobanura kuzokizwa ukaba umwana w'Imana. Inyuma yaho ukaba umukozi w'Imana. Yari yarabinsize muri praya. Haleluya. Vuga wumve kandi. Nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Umiriza rero icyo
yagushiriyeho. Haleluya. Icyatumye yagushizeho ntabwo wajya giturumbuka, ntabwo wajya atamugambi ufise, ntabwo wajya mu isi uri umuntu w'imburamumaro, ariko waje kuri misiyo y'Imana. Raba ku misiyo watumwe uri kurayitunganya neza. Raba icyatumye ubaho. Imana ntiyakuremye ngo ube amashurwe wa hano mu isi. Imana ntiyakuremye ngo ubyibuhe, ube munini, wambare neza, woge, utungane, umererwe neza, hanyuma ngo urongogwe, uryame, hanyuma bibe biheze. Oya. Hari igikorwa yagushiriyeho. Mwumvise ngo ni ikihe? Kuba umuvugishwa w'Imana, gutanga mesaje y'ijuru, kuvugishwa nayo hano mu Burundi no mu mahanga. Wavyumvise? Yego. Dr. wavyumvise? Icyatumye ubaho ni kuvura gusa. Oya, kuvura navyo ni sawa, urafasha amagara y'abantu bagakira, ntabyo navyo n'Imana yabiguha. Ariko hariho n'iki ubu muvugishwa, abavugishwa nayo. Haleluya. Amen. Hari ikibazo ku bantu batariko baravugishwa nayo kandi basitweho kuba bavugishwa. Ireka Imana ikeneye ko abantu bose bavugishwa n'Imana. Nta n'ikindi. Haleluya. Misiyo y'Imana nuko abantu bavugishwa n'Imana, ariko hari abariko baravugishwa n'abadayimoni, hari abariko bavugishwa na Shetani. Igihe cyose Imana itanga umugisha, abadayimoni nabo ariwe Shetani acarivangamo. Akarorero, Adamu na Eva, Imana imusezeranira bibiri, ikabahezagira, ikabaha byose, ikabaha kuganza ibintu byose. Shetani yaciye aza mu nzoka. N'uyu munsi hari abariko baraza mu nzoka, hari abariko baraza baza mu majambo, baza bakubwira ibintu, baza baguhindukiza. Mukobwa urakijijwe, none rero aho kuba umuvugishwa, Shetani akuzaniye abasore, kandi abasore batarimo intego y'agakiza. Uraba amaso bagomba bakudemiye, bagomba bakuzimize. Uraba amaso bagomba kugukura mu ingabire wari warahawe. Misiyo twahawe no kuba bavugishwa n'Imana. Yesu adufashe cyane. Raba amaso, uraba amaso, urabe. Icyo washiriweho ni giki? Nuko uvugishwa. Dusomera Yeremiya, baada ya Yesaya 49. Unyaruke ari umurongo nkeneye aho. Yego. Wanganye uragera ahantu umurongo nkeneye. Nimunyumve. Narabantu reke gato isomera Imigani 16 aho uraza kuharangiriza. Imigani 16 kuri kane. Basoma mu izina rya Yesu. Uhoraho yaremye ikintu cyose ngo kigire icyo gikora. Mbere n'abanyakibi nabo yabashizeho ngo babone umunsi mubi. Batobona. Yaremye ikintu cyose ngo kigire icyo kigira gute? Ora. Yeremiya tumvise bayamusize kugira ngo abe umuvugishwa wayo. Abanyabyaha nabo ngo bariho kugira ngo baze babone umunsi mubi, ariko ikintu cyose cyabayeho gifise icyo gitegerezwa gukora. Banshi uri kurakora iki? Mwibi bintu bibiri uri kurakora iki? Uri kuravugisha. Hari umuntu mu gatondo kakare usanga avugishwa ibintu bitari byo. Vugishwa n'Imana. Vugishwa abantu batabangwe, vugishwa abantu babohoke, vugishwa abantu bakirwara, vugishwa abantu bakizwe, vugishwa abantu bahindukire. Erega wasizweho kuba umuco w'amahanga, umuntu wese ahaherereye. Vugishwa abantu babona amahoro batari bayafise, kuko amahoro Imana yarayaduhaye kugira ngo tuyatange. Vugishwa. Haleluya. Niwabura umukoresha, vugishwa ku bakoresha bawe kugira ngo babone ibyo batari bwabone. Abakozi bawe saba gukora ngo bagukorere muri bigiro nk'amafaranga gusa, ariko hariho na misiyo yo kubahindukiriza mu bwabo. Haleluya. Kandi mu bikorwa uri kurakora nyene niho bazobona ko ubwabo uri kuravuga buhuye n'agakiza kawe uri kuravuga mu ngeso zawe.
Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kintu cyose cyabayeho gifise intumbero. Imana idufashe cyane. Dusomere rero, dusomere Zaburi 139 umurongo wa 16. Tugiye kunyarutsa. Zaburi 139 umurongo wa 16. Nyir'urusoro inyonga zawe zarambona Cyane. mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho n'umwe. Mu gitabo cy'Uhoraho harimo n'iminsi yawe, hariho n'iminsi yanje. Yo, iyi minsi irantera ubwoba cyane. Kwiguma uko bwira uko bugoroba kw'iminsi iguma igabanuka. Wowe turakora iki kugira ngo ucunguze umwete umwanya kugira ngo niyo minsi izohere nabo baratanze umusaruro ku waguhaye misiyo imbere y'Imana. Ariko aba bantu menga siho bari. Hari inyuma muranyumva. Haleluya. Muriko muranyumva. Uri kurakora. Hari abantu bagwara bakize bikaba bihereya. Naturo basengera bagakira bamwe bakigendera ntibaze bagaruke. Bakibaza ngo byaraheze. Imana yari yasizeho iyo ndwara kugira ngo fondasiyo y'urufatiro rwo kumenya ikindi gikorwa nk'uko ujya mwene data yamugiriye neza. Kuba Mungu wo hirya waheze hari umuntu yadushingiye intahe avuga ngo ndashima Imana ko mvuye mu mpimba nahorayo mu mpimba, ngo kandi ngo nari umuntu yananiranye mubi cyane, ngo kandi Imana yarakoze yafashije nkaja mu mpimba, ngo iyo ntaja mu mpimba sinari kukizwa, ngo kuko nari narananiranye, ngo ngeze mu mpimba nsanga birashoboka ko nokizwa, navuye yo kijijwe. Siko yashinze intahe. Imana irashobora kukuraba ikabona ati uyu muntu hatakoze inzira uyu muntu ntiyonyumvira. Ariko nagomba ndababwira tureke kurinda kuja mu mpimba, tureke kurinda kugwara, tureke kurinda guhomba, tureke kurinda guhura n'ingorane, tuje muri presi, tuje mu rutonde rw'Imana, dukora ubugombe bw'Imana. Haleluya. Abantu bifuza gukora ubugombe bw'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Bashwe cyane. Korera Imana kugishwe. Korera Imana. Gerageza guhindura amahanga. Gerageza kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Gerageza kwamamaza urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Gerageza kuvuga iby'Imana yagukoreye. Gerageza kumenyesha abantu inkuru nziza y'agakiza n'ubwami bwo mu ijuru, kuko hari abandi baboshwe n'ubwami bwa wa mugwanizi. Bakure mu bwo bwami bw'agahinda n'umubabaro ubazane mu bwami bw'ubugingo butazoshira. Haleluya. Jewe ndiko ndafashwa no kuri kose. Dusomere ya Isaya rero 49 kumuhere ku murongo wa mbere nyaruke, hari umurongo nkeneye. Najya Yesu. Umushumba w'Uhoraho niwe muco w'amahanga. Yego. Nimunyumve yemwe ababa ku kiyaga. Nimunyumve yemwe barepantase muri hano. Namwe mahanga ya kure. Yego. Tega amatwi Uhoraho yarampamagaye ntaravuga. Nyiri mu nda ya mama yamvuze izina. Akanwa kanje yakagize nk'inkota ikabishe. Nyiri mu nda ya mama yari yaramvuze izina. Amisha mu gitutu cy'ukuboko kwiwe. Kandi yaminduye umwana usenye. Mu mutana wiwe niho anzigamira. Yaminduye umwami. Kandi hariya muri kiriya kintu kiraswa cy'umwami niho nzindirwa muri Kristo Yesu. Kandi yarambariye ati ni wewe musavyi wanje Isirayeli. Ni wewe, reka ni wewe mw'abantu b'Imana, ni wewe basavye b'Imana. Uwazoherwa mw'icubahiro. Ariko ndavuga ninarushijwe n'ubusa, inkomezi zanje zapfuye ubusa. Nazikoresheje itagira ikimazi. Nyamara rero urubanza rwanje ruseguwe n'Uhoraho. Yarabaye rero. Ahanaze binyene Yesaya yahamagawe mbere akamenywa n'izina kugira ngo aze kuba umusavyi w'Imana. Ariko Imana imukoresheje ibyo, Yesaya agiye kwirabasanga hari ibisi yatakaje yayikoresheje bitari ibyo. Navyumvise? Mbega nta misi wakoresheje bitari ibyo? Nta misi waba barabikoresheje bitari ibyo? Ikibazo n'ubu hajya bariko barakoresha ibitari ibyo misi yabo. Kandi misi bikirahera.